Ndayishimiye mu kubwira abarundi n'amakungu ko mu mugambwe akomokamwo CNDD-FDD hagwiriyemwo abashaka ko apfa akava kw'isi, ngo ni imvugo yatoye yo gusamaza abantu, ngo ntibaheze babone ko ari nyuma y'ibibi biriko bikorerwa abarundi bivugwa n'abanyagihugu, bongera ko kandi ko bamaze kumuhinyura. Ibitero bimwe vyakozwe ku mabarabara vyagirizwa bamwe bo mu nzego z'umutekano, cane cane uwahoze arongoye ibohero rya Muramvya, ngo kuko inkoho yiwe yakoreshejwe mu mutego watezwe imodokari muri komine Rutegama hagapfa abantu bagera kuri 18. Ngo nta gitangaje rero ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bukoresha amabi bamwe mu banyagihugu cane cane imbonerakure mu nyuma bakagandagurwa. Muri komine Mugamba y'intara ya Bururi abantu bashika kuri 15 bahagaritswe inyuma y'isakwa hagatorwa ibigwanisho 2 bakaba bapfunzwe. Leta isabwa guhagarika gupfungira abantu busa mu gihe n'imbonerakure zagirizwa kwica abantu zidakomwakomwa. Hari n'abandi 4 bo mu ntara ya Rumonge bapfunzwe ku mvo zitumvikana, bose bakaba bava mu muryango umwe, navyo turaza kubibashikiriza. Kuri mikro ni Dondo Dieu Mbazumutima, mu buhinga bw'ivyuma ni Aubin Felix Irankunda. Idonido ni nyuma y'akanya gato. Ndongeye kubaramutsa nk'uko narimejeje kubibamenyesha mu ncamake y'aya makuru, ngo kuba umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye agenda araririmba ko ageramiwe, ngo kuko hari abarundi benshi bipfuza ko yopfa akabavako, muri bo akavuga ko benshi arabari mu mugambwe CNDD-FDD. Abanyagihugu bamenyesha yuko ari ubundi buhinga bwo kubandanya abasinziriza kugira ngo ababona ibibi biriko birakorwa n'intwaro yiwe bavuge ko wewe yoba atari mu babikora. Abo banyagihugu bakabandanya bamenyesha ko bamaze kumuhinyura, ko ari kw'isonga ry'amabi atagira izina yirirwa arakorerwa abarundi. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Jeannette Kamikazi. Nkuko yama bigira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye igihe yari yitavye amasengesho arangiza uku kwezi kwa Nyakanga, yabwiye abagumyabanga ko abangamiwe, ngo kuko hari abanyagihugu benshi basigaye bamwifuriza gupfa akavaho. Muri abo bamwifuriza gupfa yaciye amenyesha ko abenshi muri bo ari abo basangiye umugambwe, mbere basanzwe basangiye n'amasengesho bene ayo. Evariste Ndayishimiye akaba yasiguye ko imvituma bamwifuriza gupfa kwari ukubera ibikorwa vyinshi vyiza cane byo kugwanya igiturire bamuhora nk'uko avyivugira. Tumukurikire. Jenda kurikira mwese mu bimbwi barakubwira bati hariho abantu bafitiye umujinya mukuru w'igihugu basigaye basenga bavuga bati niyo vumapa akatupako. Bariho kandi rero muvuge ngo kera bacava ngo abakera mbere mu benshi n'abagumya abantu uyu mugetera guteshe cyo twaye. Ariko naho umukuru w'igihugu amenyesha ko imvo ituma bamwifuriza gupfa kwari ukubera ibikorwa vyinshi vyiza ariko arakora, bamwe mu banyagihugu twaganiriye bobo siko babibona. Bamenyesha ko ahubwo ari ubundi buryo bwo gusinziriza abanyagihugu kugira ngo biyumvire ko atoba ari mubirirwa barakorera amababarundi. Kurikira umwe mu banyagihugu twaganiriye arabitubwira, amajwi yiwe tukaba twayahinduye ku mvo z'umutekano wiwe. Ivyo umukuru w'igihugu avuga ko yoba bangamiwe kandi akaba bangamiwe n'abagumyabanga nukurondera kudusinziriza. Twaramaze kumenya ko ari ubundi buryo bwo kudusamaza kugira ngo abarundi twibaze yuko yoba atari mu bantu badukorera amagorwa. Akenshi muzokwama mwumva abagumyabanga bamwegereye bakunda kuvuga ngo wewe yari umukozi ngo yiciwe n'abandi. Nivyo rero niwo mukenyura barimwo, ni muchezo wa ndani. Nta kintu na kimwe ciza umukuru w'igihugu ariko
ariko ararondera gukora nta kintu na kimwe kigaragaza yuko yoba akeneye kudukorera ibyiza abarundi kiretse kurondera kudusamaza. Twarabibonye, twaramaze kumubona, araza akiriza mu bandi akigira mu banyagihugu nk'uko nawe nagowe, ariko kugira ngo abarundi twibaze yuko atari mu bantu badukorera amabi, adashigikiye ivyo bariko barakora. Naha muzobona niyo ari mu butungane, niyo ahamagaye abacamanza aza akavuga nk'aho abanegura, ariko aba ari mu babikora kuko nta na rimwe yigera afata ingingo yo guhagarika ivyo bintu. Nico gituma abarundi dukwiye kuhagabira, ntiduhave dusamarira ivyo bintu ngo twibaze yuko umukuru w'igihugu yoba ageramiwe canke yoba abangamiwe. Ntahageramiwe, ntawe umubangamiye, kuko ibiriko birakorwa niwe abitegeka, niwe atuma urwego rwiwe rw'iperereza kunyuruza abantu, niwe atuma abantu bapfungwa agasakisaki. Nta kintu na kimwe ariko arakora co guhagarika ivyo bintu. Ikindi mwomenya nuko atari bwo bwa mbere umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ibintu nk'ivyo nk'aho womenga nawe nyene yobagowe nk'uko abandi banyagihugu bose bagowe. Uburorero batanga bukaba butabuze, abenshi ngo bakaba bataribagira ingene aheruka gukororera amosozi imbere y'abacamanza amenyesha ko ico gisata c'ubutungane capfuye, yamara ngo akaba atanga ingo nimwe kiretse ayo mosozi arigera afata yotuma ico gisata gishobora gukora neza. Ubundi burorero batanga akaba ari ukubona igipolisi c'iperereza gitwagwa mubiri we kidasiba kunyuruza abarundi no kugandagura abarundi, yamara ntiyagira ikintu na kimwe abivugako. Jeannette Kamikazi tumushimire kuri iyo nkuru. Ngo ntibikiri agaseseshwa rumuri ko ibitero bikorwa ku mabarabara bigahitana abarundi bikorwa n'intumwa za leta ya CNDD-FDD. Ivyo abanyagihugu bakabivuga inyuma yaho hamenyekaniye amakuru ko uwurongoye ibohero rikuru ry'intara ya Muramvya hamwe n'umupolisi bapfunzwe bagirizwa gutorokesha abanyororo, harimwo uwagirizwa kugira uruhara mu mutego watezwe imodoka i Bugarama ugahitana abantu 10. Aho ni mu gihe uwahoze arongoye iryo bohero nawe nyene apfunzwe yagirizwa kuba inkoho yiwe yarakoreshejwe mu mutego watezwe imodokari mu Rutegama ugahitana abantu 18. Bamwe n'abandi bakabona ko ari bisanzwe ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bukoresha abantu mu bwicanyi, vyamenyekana bakicwa canke bagatabwa mu mvuto. Ido nido n'amahoro Pasi. Kuva kw'igenekerezo ry'icenda Nyakanga uyu mwaka, Pio Girukwigomba yarasanzwe arongoye ibohero rikuru ry'intara ya Muramvya n'umupolisi azwi ku mazina ya Jean Claude Iradukunda yakorera muri iyo ntara nyene barapfungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Abo bakaba bahagaritswe ku itegeko ry'umushikiriza manza mukuru w'intara ya Muramvya inyuma yo kudomwa k'urutoki ko bagize uruhara mu itoroka ry'abapfungwa 4 batorotse bava muri iryo bohero rikuru rya Muramvya ryabaye igenekerezo ry'indwi Nyakanga uyu mwaka nyene, aho nk'uko amakuru uruganda rwa Radio Haguruka rwakuye mu begereye iyo dossier aho mu ntara ya Muramvya avuga ngo abapfungwa 4 bagiye kuvoma amazi hanze y'ibohero baca baratoroka. Hanyuma biza kumenyekana ko umukuru w'iryo bohero hamwe n'umupolisi yaherekeje abo bapfungwa bagize uruhara rukomeye muri iryo toroka ry'abo bapfungwa. Abapfungwa barimwo umunyororo yagirizwa kuba yari mu bateze umutego imodoka i Bugarama kw'igenekerezo ry'icenda Rusama uyu mwaka, umutego wahitanye ubuzima bw'abantu 10 hamwe n'abandi benshi bakomeretse. Nk'uko amakuru twakuye ahi Muramvya avuga ngo si ubwa mbere muri iyo ntara habonetse umutegetsi afitaniye isano n'ubugizi bwa nabi bumaze iminsi buba mu gihugu, kuko imbere yaho gato uwabanje kuyobora iryo bohero nyene azwi ku mazina ya Teresfor Manirambona yaheruka kurungikwa gupfungirwa mu ibohero rikuru rya Mpimba yagirizwa kugira uruhara mu mutego wabereye mu Rutegama watezwe imodoka yunguruza abantu mu mpera za Ruheshi uyu mwaka. Abagera kuri 18 bakaba barahasize ubuzima, uwo mutegetsi akaba apfunzwe azira ko vyagaragaye ko muri uwo mutego hakoreshejwe inkoho yiwe y'akazi. Abakurikiranira hafi ivya politiki ya leta ya CNDD-FDD bavuga ko atari bishasha kubona leta ya CNDD-FDD ikoresha abantu mu bwicanyi umugambwe CNDD-FDD ufisemwe inyungu, hanyuma vyamara kumenyekana abo bakoreshejwe
bakicwa canke bagatabwa mu mvuto. Aho hagatangwa akarorero ka hafi cane k'imbonerakure nk'iyizwi ku mazina ya Habonimana Dieudonné hamwe na Nestor Batazira Rasta, bamwe mu bakoreshejwe na leta ya CNDD-FDD mu bitero vy'amagrenade vyari bimaze iminsi mu bice bitandukanye vy'igihugu, ariko bamaze gufatwa n'igipolisi bagahita bicwa ikibiriraho. Ngo harageze nimba hatarengeranye kw'abarundi baba maso bagahaguruka kugira bagwanira agateka kabo. Na imbonerakure n'abandi basanzwe bakoreshwa mu bwicanyi bukorwa n'ubutegetsi bw'umugambwe CNDD-FDD ngo bomenya ko ababatuma nibaba babaretse bakamara kabiri, umunsi n'umunsi zizohindura imirisho abarundi bakabibabaza. Mahoro Patient nawe arakenuye. Abantu bagera kuri 15 nibo bahagaritswe n'igipolisi muri komine Mugamba, zone ya Kibezi mu ntara ya Bururi mu bumanuko bwo Burundi. Ni nyuma yo gutora ibigwanisho bibiri mw'isakwa ryabereye aho hantu. Abo bafashwe ubu bakaba bapfungiwe mu busho butandukanye. Bamwe bo mu miryango yabo baranegura ingene leta ya CNDD-FDD ifata abantu ataco bazira. Yamara urwaruka ruhurikiye mu mugambwe CNDD-FDD ntirufatwe kandi rwirirwa rwica atacamira. Idonido na Alice Mukeshimana. Abo bafunzwe bose hamwe ni 15 nabo muri zone Kibezi komine Mugamba mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'igihugu cy'u Burundi, bakaba barahagaritswe inyuma yaho hakorewe isakwa ryabereye muri iyo ntara ya Makamba rikozwe n'igipolisi nk'uko amakuru twakuye mu gipolisi abivuga. Abo bafunzwe ngo bahagaritswe ku mvo z'amatohoza ariko araba. Abo bantu bahagaritswe ubu bafungiwe mu busho bugera kuri bubiri, bamwe bakaba bafungiwe mu gashoka komisariya y'igipolisi ca komine Mugamba, abandi nabo bakaba baciye bajanwa mu gasho kigendereza i Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi. Ibyo bikaba biruko mu gihe muri zone Kibezi hamaze imisi harangwa umutekano muke. Iyo zone Kibezi ihana urubibe na zone Maramvya yo muri komine Burambi intara ya Rumonge mu manuko bushira uburengero bw'u Burundi. Mu cegeranyo radio haguruka yakoze nuko ako karere kama katewe n'abitwaje ibigwanisho hakaba haheze imyaka igera kuri 4. Muri iyo myaka igera kuri 4 hakaba harahagaritswe abatavuga rumwe n'umugambwe CNDD-FDD hamwe n'abakukuruke bo mu gisirikare ca kera ex-FAB, tutibagiye abatutsi, hadasizwe inyuma abapolisi bo mu bwoko bw'abatutsi. Yamara abatunze ibigwanisho biraramiye atacamira, na cane cyane ugwaruka rw'inkorabara rw'imbonerakure rutunze ibigwanisho leta yabahaye. Imiryango y'abo bafunzwe isaba ko hokorwa amatohoza kugira ngo ababo barekugwe ngo kuko ataco bariko bazira uretse kudodoberezwa bivuye kutaba bari mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi, bakiyamiriza ivyo leta ya CNDD-FDD iriko irakorera abatavuga rumwe nayo. Na Alice Mukeshimana tumushimire kuri iyo nkuru. Mu ntara ya Rumonge komine Burambi abantu 4 bo mu muryango umwe barapfungiwe mu busho butandukanye. Abo bose bakaba bapfunzwe ku mvo zitumvikana ngo kuko atanumwe afise ico yagirizwa. Ariko bamwe muri uwo muryango bakeka ko boba bakurikiranwa mu kibanza c'umwe muri wo aronderwa kuri dosiye y'ubwicanyi. Iryo pfungwa ryabo rikaba riterwa ivyatsi n'abatari bake ndetse n'abaharanira agateka ka zina muntu i Burambi, aho bavuga ko ata muntu ahanirwa uwundi. Umuryango wabo bapfunzwe usaba irekurwa ryabo ngo kuko bariko bahohoterwa. Eric Kwizera arabitubwira ku muriri. Abo bapfunzwe ni Jivenda Bahinyuye hamwe n'abahungu biwe Emmanuel Mugenzi, Jean Claude Tuyubahe hamwe na Enoke Nduwimana. Bose uko ari 3 n'umuvyeyi wabo agira 4 bapfungiwe mu busho butandukanye. Se wabo yafashwe n'igipolisi kuwa 24 Nyakanga no mwaka ku rugiwe ruri ku mutumba wa Gishiha muri zone Maramvya ya komine Burambi mu ntara ya Rumonge, mu gihe abahungu biwe 3 bafatiwe ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Amasoko ya radio haguruka mu bajejwe intwaro begereye iyo dossier rivuga ko baba bariko bakurikiranwa mu kibanza c'umwe mu muryango aronderwa muri dosiye y'ubwicanyi. Ndabahinyuye apfungiwe ku mugwa mukuru wa komine Burambi, mu gihe abahungu biwe nabo bapfungiwe i Bujumbura. Mu bahungu biwe bapfunzwe harimwo umupolisi akiri mu kazi nk'uko amakuru dufise avyemeza. Enoke Nduwimana akorera muri komisariya y'igipolisi mu Buterere. Uwo mupolisi apfungiwe mu gasho k'Inyamiramabi, mu gihe abavukana 2 nabo bajanywe mu gasho k'iperereza. Amasoko ya radio haguruka mu baje
bajejwe intwaro hamwe no mu gipolisi i Burambi avuga ko abo bahagaritswe bakurikiranwa kuri dosiye y'ubwicanyi. Umwe mu bajejwe intwaro atashimye kuvugira kuri mikro zacu za Radio Haguruka yagize ati nduguriye Twamugina turiko turarondera amakuru kugira turonke umwe muri uwo muryango yagize uruhara mu iganagurwa ry'umukuru w'umutumba wa Gishiha hari muri Kigarama umwaka wa 2020 ndugaye Twamugina. Uwo muntu aronderwa n'umukukuruke yahoze mu gisirikare ca kera, ariko amakuru twakuye i Burambi yemeza ko aba mu buhungiro kuva mu mwaka wa 2016. Abahanira agateka kazina muntu i Burambi bavuga ko ari agatotezo n'akarenganyo, aho bavuga ko umuntu akurikiranwa ku gatwe kiwe ku caha yakoze ngo ntamvo yotuma hahagarikwa abantu mu kibanza c'uronderwa. Itegeko mpanavyaha ngo rirabitomora neza. Umuryango wabo bapfunzwe usaba leta guhagarika agatotezo kariko kagirirwa ababo ndetse no kurekurwa bakarekurwa ngo kuko bariko bakorerwa ihohoterwa. Dushimire Eric Kwizera kuri iyo nkuru yaduteguriye. Inkuru ya nyuma y'ano makuru ku munsi w'ejo wa gatandatu igenekerezo rya 2 Gitugutu muri komine ya Giteranyi ahitwa Kinyami. Umusore Sibomana Mathieu yarahohotewe bikomeye n'imbonerakure zari mu ikarashishi zirongowe n'umukuru ku rwego rwa komine Giteranyi azwi ku izina rya Ramadani. N'abanyagihugu bo ku mutumba Kinyami baratewe ubwoba n'izo mbonerakure mu kubwirwa amajambo yo kubagabisha ko nibaguma ari bipinga bazobapingura. Aba banyagihugu basaba ubutungane guhana izo mbonerakure zigize akagarama ruganda. Nayo abarongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Muyinga basabwa gushira ku murongo urwo rwaruka rw'inkorabara, mu gihe abarundi batari bake bobo bavuga ko hakwiye guhangana n'ubwo rwaruka ngo kuko ivyo rukora rubitumwa n'abatwara umugambwe CNDD-FDD kuva ku rwego rw'igihugu gushika ku mutumba. Ngo kwitura rero indongozi z'uwo mugambwe ku kibazo c'izo mbonerakure ngo ni nko kuribwa n'inzoka ukitwara kw'isatu. Abarundi bo nibakenyere bigwaneko. Abanyakuri nibo bagomba kurwanywa mu gihugu cy'Uburundi, murabibona murabyumva. Mwumve ko birababaje. Harageze yuko Uburundi burangwa n'abashinga ntaye n'abapfasoni b'imitima bafise umutima runtu. Harageze barundi kazi. Oya trop c'est trop. Tuvi buzimu tuji buntu. Ariko kandi sindi no mu batangara iyo mu bihugu byacu bishitse ko abantu bafata ibigwanisho. Twarabibonye muri kahise ku Burundi, twarabibonye muri kahise k'akarere turimo, ko iyo abantu bamaze kwihebura bakabona atakindi basigaranye ko inzira y'ibigwanisho iri mu nzira za mbere usanga baja. Naho bazotwica, naho bazotwangaza, naho bazobandanya badupfunga canke bakabandanya baturenganya, ntituzohagarika guhangana n'intwaro ya CNDD-FDD kugezaho tuzoyikura tukayirandurana n'imizi. Ako kazi ntituzogahagarika na rimwe. Tugowamwe nico gituma dukwiye kunga ubumwe mu kuharanira agateka kacu. Iki ni kimenyetso cyuko mu butandukane bwacu ako karenganyo tukumva kumwe. Nico gituma n'abarundi aho bari bose bo kumva kumwe akarenganyo barenganywe. Ntarabe ngo ntaco ngo ndenganirijwe ngo n'umutete nkanje, ngo ndenganijwe n'umuhutu nkanje, ndenganijwe n'umututsi nkanje. Oya, akarenganyo tukumve kumwe, kababaza kumwe, kandi duhaguruke kumwe kugira tukagwanirize hamwe. Ayo twabateguriye naha arangiriye inshuti bakunzi b'ibiganiro bica kuri Radio Haguruka mwayateza abiri. Ndabakengurukiye, ndasubiye no gushimira uruganda rwa yatororokanije, ntibagiye Open Felix Rankunda yatumye amajwi abashikira. Imana ibarinde mwese na gahwane. Isango ry'ayandi makuru yacu ni ku munsi w'ejo.